je nukuri twahuye n'umuntu mwibarabara ndamubwira nyene abona ndiko ndarira n'ibibazo nari mfise n'ukuntu nababara mu maguru nyene umubiri wose nkumva ndiko ndababara hama uwo muntu arambaza kumenga uriko urarira ati nibibazo mfise by'uburwayi ati n'imibereho yo mu miryango je nukuri sinabuze iyo ntumutwe hama twari tugeze aho hepfo aca arandugana aranshikana n'ungaha ubwo ndakwereke gwahaa uzovuma turaza kwa kabiri no kwa gatanu uzoza urasenga Imana ngo hariho abakozi b'Imana ngo bazogufasha izo ngorane zawe zizoteba zihere wizere wumve umunezero. None jewe nukuri guhera uno munsi naguma numva ibintu bindya binkanyura bikandya ndiko ndagenda rero ngatonekara inyama zose zigatonekara kandi ndyamye kamengo napfuye ntagire nkirirwa ndyamye umunsi wose ngaca numva ikintu mu bwonko kiguma kindandura ubwonko mvuze ngo Yesu ndi muhira bikanka ko mbandanye kaca kimbabaza rwose bikanka nukuri je ntanguye kuza ngaho uno munsi je ntonekara aha hose utudusi twose wamenga twarabonye n'inyama hose aha hose wamenga narabonye je sije nabonye naje ndikwega kugira shikana nacerewe rero nayumva umenga umubiri wose aha hose harabotse no ngaha ariko ubu ndumva utuguvu kuva nyene numva nyene n'uruntu rwari rwamfashe ino rwagiye rero nukuri ndashimye ngomvye kugenda shimye mbona hariho ubufasha indemesho z'abagusengera z'abakozi b'Imana kumva kugize inguvu utarufise namye nibaza ukuntu nshika muhira kubera inga zitatu je zari ziheze ndyamye mu nzu n'abantu bakampamagara bikanka ko ntwitaba ariko ubu nukuri ndashimiye Imana kuba nashise ngaha ndashimiye Imana kuba numva utuguvu ndumva ko nokwiterura hejuru gatatu je ndumva ko utuguvu twe ndumva ko ubu nzogira uko bigakunda ngo nico gituma mbona n'ibibazo byose mbona vyari vyugaye binyeretse yuko bigira vyuguru boba bavyiyumvirako bamare ndavyumva neza ndabibona kuko intango n'utuguvu namwe mwarahezagiwe no kuba mwamfashije mukasengera naje naretse kwimaramaza mu bantu mba naje ndi ku nkora ariko ubu ndumva ko marashe ndaza kuyishobora amen.